Nitekana umunezero ntangereye vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru nibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kuriko biravugwa mu gisata c'intwaro ibereye ubutungane ndetse n'igisata ca politike. Ni mu gihe bizwi yuko hari zimwe mu ndongozi zagiye zirihereza amatungo y'abene gihugu bivuye ku mabanga zaba zijejwe mu gihugu canke se mu mugambwe uri ku butegetsi. Ivyo vyarabayeho kuva mu myaka ya kera, kuva nko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 gushika muri iyi myaka ya vuba aha. Rero ikihejeje gutangazwa nuko ngo Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi Severi bagiye guharaca imanza zitagira iyungururizo. Yavuze ko mu izo manza nkuko yabitangaje ku igenekerezo y'indwi munyonyi y'umwaka w'ibihumbi 2025 ivyo yatangarije Gitega, yavuze ko agiye gutatura amatati ajanye n'ivyanyazwe muri kahise. Akaba yavuze ko izo manza ingingo Severi zofata zizoba ari ntabanduka kandi zidafise iyungururizo muri sentare nimwe. Bamwe rero bagaca bibaza bati none ko twumva izo manza zizoba zidafise iyungururizo, ubwo ivyihagiwe n'abategetsi batandukanye mu nzego z'igihugu yoba abari mu mabanga n'abayavuyemwo hoho bizogenda gute? Ni mugihe kandi bamwe bavuga ko gutunganiza abanyazwe vyari vyiza, ariko kubikora ababuranyi baswe uburenganzira bwabo ari ikindi kibazo. Ni mugihe kandi bivugwa yuko muri izi manza umuntu azoja kuburana ivyo vyanyazwe azogenda atamushingwa manza bari kumwe, azogenda wenyine ubwiwe ubundi abiburane. Ni mugihe hari umuntu twigeze kuganira ababaye cyane, se yarishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Ivyase wiwe vyaranyazwe vyose kandi arazi neza aho biri. Ngari kuno munsi ivyo se yanyazwe vyaguzwe na President Ndayishimiye akoresheje uwundi muntu w'umudandaza, ngo hari n'hariko hubakwa inzu idasanzwe. Ubwa mbere yari yiyumvire ko yoburana, mu nyuma atekegwa n'ubwoba ko yohava yicwa. Muti none nkuyo bizogenda gute? Ese hari uwo kwitega ko Petero Karaveri Ndayicariye yohangana n'umukuru w'igihugu? Uyu muntu we ngo yonubaka kuvyura kino kibazo ciwe uno munsi. Ni kibazo benshi bibaza ngo mbega baguze aho hantu bahanishijwe gusubiza gusa bo ntibo babarenganijwe mu gihe hatabayeho kubashumbusha. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko bivugwa kuri ino nkuru, ndetse namwe mu matungo yagiye yarihagirwa namwe mu bategetsi batandukanye bari mu nzego nkuru z'igihugu yoba ayo banyaze canke se ayo baguze n'abanyazwe biturutse ku magome yagiye araba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Fyonda subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa biba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko twatanguye tubivuga, Petero Karaveri Ndayicariye agiye guhora aca imanza zitagira iyungururizo. Ivyo Petero Karaveri Ndayicariye yabishikirije ku munsi wa gatanu uheze hari kwigenekerezo y'indwi munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ngo ni ibintu biteye ubwoba cyane. Yatangarije Gitega ko umugwi Severi arongoye ugiye gutangura gutatura amatata ajanye n'ivyanyazwe muri kahise. Yavuze ko muri izo manza ingingo Severi zofata zizoba ari ntabanduka kandi zidafise iyungururizo muri sentare nimwe. Yavuze ko kandi kizoba kizira ko umuburanyi aronka umushingwa manza amufasha kuburana. Kurenganura abarenganijwe ni igikorwa ciza cyane. Benshi barashigikiye rwose ko uwarenganijwe arenganurwa. Benshi kandi barashigikiye ko wanyazwe ivyiwe abisubizwa. Kandi birazwi rwose ko muri kahise ko Burundi abantu benshi cyane bagiye baranyagwa ivyabo. Mwe vyagiye biranyagwa na leta, hari vyanyazwe hakoreshejwe amasentare y'igikenye, hari n'ivyanyazwe n'abantu ku giti cabo. Uti turi mu gihugu leta ikwanse ikunyaga ivyawe, kenshi kanakoresha amasentare y'igikenye aho ubunyagwa atajambo vy'ukuri abafise. Akarorero gato yituragafatira ku gihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD Guillaume Bunyoni, ivyamubaye ko ku matungo yiwe yobayo yari yaragabiwe n'umugambwe CNDD-FDD ndetse nayo yaguze mu gihe ari mu mabanga yoba hari nayo yanyaze vyose. Murazi ivyamushikiye mu manza ziwe nkuko turaza kubirabako. Si ivyakera gusa kuko nubu birabandanya.
Akarorero gatoyi mu mwaka w'ibihumbi 2019 Procureur General wa Republika Sylvestre Nyandwi w'ico gihe afadikanije n'umukuru wa Senare Ntahinyuzwa w'ico gihe barafashe amatungo y'abantu barimwo n'abaranira agateka kazi na muntu abamenyesha makuru abakuru b'imigambwe batari mu gihugu. Ico gihe nta n'urubanza rwabo rwari bwashingishwe. Habanje gufatwa amatungo hanyuma mu nyuma hashingishwa urubanza ngo barimo bashatse gutembagaza ubutegetsi bwo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abo bantu ntibigeze baburana, urubanza rwabo ntirwigeze narwo rusomwa, ariko ivyabo vyaranyazwe. Ejo bundi naho twarabonye ko urubanza rwa Bunyoni rwagenze, amatungo yiwe araheza aranyagwa. Nguko niko leta zakurikiranye ziguma zigenza mu kuvyara karenganye no kunyaga amatungo. Hari akandi karenganyo gakurikira. Harabagura ivyo bintu leta iba yanyaze, bo nta kosa baba bafise, ariko mu myaka iza nihagera ko abanyazwe basubizwa ivyabo hazokwaduka ikindi kibazo. Ese waguriye leta bizogenda gute niyo hagera ko uwanyazwe ivyiwe abisubizwa? Kubera iki rero Severi yoshaka gutunganiza abantu ihonyoye uburenganzira bw'ababuranyi? Gutunganiza abanyazwe vyari vyiza, ariko kubikora ababuranyi batswe uburenganzira bwabo ni ikindi kibazo. Severi si sentare. Mu masezerano ya Arusha abaganiriye bari baranse ikintu cose coha Severi igizwe n'abarundi ububasha bwa sentare. Abaganiriye i Arusha bari abarundi bo mu moko yose, babona ko Severi yiganzwemwo abatutsi canke igakora ku ntwaro ihengamira ku batutsi, ko Severi nayo izohava ikora ihengamira ku batutsi. Ico gihe babona ko Severi yiganzwemwo abahutu canke igakora ku ntwaro ihengamira ku bahutu, ko Severi nayo izohava ikora ihengamira ku bahutu. Niyo mpamvu rero bari bemeranije ko ibintu vyose birimwo inguvu z'amasentare bikaba vyerekeye amatati ya kahise bizobamwo abanyamahanga bumvikanywe ko. Ico bari batinye i Arusha nico kiriko kiraba rero. Severi rongowe n'umuntu atarigera akora nk'umushinga ntayo tunganiriza abantu atahahengamiye. Uyu Petero Karaveri Ndayicariye turiko turavuga kuva arongoye seni ntiyigeze atanga ishusho ryo gukorera bose no guhumuriza bose. Aho yakoze hose yamye ari ndisabiye, yamahengamiye kutwara. Nguro nta cizere ko ashobora gutanga ku mpande zose. Ivyo rero ibukuru bazoshaka nivyo azosoma. Ikirengeye ivyo naho umuntu yoba umwizigirwa, hariho uburenganzira ntabanduka buhabwa umuburanyi. Kugira umufasha kuburana aza amategeko n'uburenganzira bw'uburana. Kunguruza rero iyo adashimye ingingo ifashwe n'uburenganzira bw'uburana. Kuja muri sentare zizwe nabwo n'uburenganzira bw'uburana. Hari byinshi byanyazwe hakoreshejwe amasentare y'Igikenya adasanzwe. Vyiza hoshigwaho inzira nziza yo kurenganura abarenganijwe. Ngo ntibibereye ko hakoreshwa izindi sentare zidasanzwe z'Igikenya nk'uko izambere zakoze ibara. Ngivyo nta nyungu vyozana. I Arusha harumvikanywe gushira ikigega cyo gushumbusha abo bizokenerwa ko basubiza ivy'abandi, ariko bo nyene akaba atakosa bagize mu kubironka. Muti rero nk'uwaguriye leta canke nawe akaba yaguriye uwundi atabizi ko yaguze ivyanyazwe, bizoca bigenda gute? Akarorero twabahaye twagarutse ko mu ntango y'ano makuru nakumwe mu bigeze kugana n'umwe afise ishiramwe rihananira agateka kazi na muntu ababaye cane, kuko se wiwe yarishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Ivyase vyaranyazwe kandi arazi neza aho biri. Ngari kuno munsi ivyo senyazwe vyaguzwe na President Ndayishimiye akoresheje uwundi muntu w'umudandaza. Hari na hariko hubakwa inzu idasanzwe. Ubwa mbere yari yiyumvire ko yoburana, mu nyuma atekerwa n'ubwoba ko yohava yicwa. Muti none bizogenda gute? Ese ari uwo kwitega ko Petero Karaveri Ndayicariye yohangana n'umukuru w'igihugu? Uyu muntu we yonubahuka kuvyura kino kibazo ciwe uno munsi. Mbega abaguze aho hantu bahanishijwe gusubizwa ivyabo gusubiza gusa bo ntibo babarenganijwe mu gihe hatabayeho kubashumbusha. Ikiboneka nuko aho kunywanisha Severi Ndayicariye izokongereza ibisebo mu mitima. Kubyo muri kazoza hazokenerwa Severi ya kabiri yo izoza ikora no kukarenganyo kuno munsi. Nawe gira ico ushikirije muri commentaire niba hari ico witeze kuri iyi ngingo yatangajwe na Petero Karaveri Ndayicariye yarongoye umugwi Severi, hambavu yo kuvuga yuko mu manza zizoba atamushingwa manza umuntu aburana azoba yemerewe kujana, mu gihe kandi nanone
uwo muntu atazoba yemerewe kunguruza ku ngingo izoba yafashwe n'uyu mugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati severi, gutatura amatati ndetse no kunywanisha abanyagihugu severi. Gira icyo shikirije muri commentaire ku cizere ufitiye uyu mugwi woba ugiye gutangura ibi. Mu yandi makuru ariko aravugwa irya nino kw'isi, uhoze ari umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yarekuwe inyuma y'indwi zitatu mw'ibohero. Wahoze ari umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yemerewe kurekugwa ataraheze ikiringo inyuma y'indwi zitatu atanguye igihano cyo gupfungwa imyaka 5 kubera uruhara yagize mu gufatanya n'umugambi icaha. Ngazoguma kurikiranwa n'ubutungane mu buryo bukomeye kandi ntazoba arekuriwe kuja hanze y'Ubufaransa. Imodoka yiwe ya Nicolas Sarkozy yabonetse iva mu ibohero rya La Santé muri Paris atasaha ihaciye sentare yemeye kumurekura atarangije igihano. Inyuma yaho gato yabonetse ashitse muhiriwe mu burengero bw'umugwa mukuru Paris. Kwigenekerezo ya 21 Gitugutu, Sarkozy afise imyaka 70 yakatiwe imyaka 5 yo gupfungwa kubera uruhara rwe mu kurondera amafaranga y'ibikorwa vyiwe vyo kwiyamamaza mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2007 kwahoze ari umukuru w'igihugu ca Libya Muammar Gaddafi. Abashingwamanza biwe baciye banyaruka gusaba ko arekugwa. Christophe Ingle, umwe mu bashingwamanza ba Sarkozy, yashimyire kugwa ry'umukiriya wiwe nk'intambwe imbere, acavuga ko ubagiye kwitegurira urubanza rwo kunguruza ruzoba mu kwezi kwa Ntwarante. Imwe mu ngingo zijanye n'irekurwa ryiwe nuko atemerewe kuvugana n'abakozi bo mu bushikiranganje bw'ubutungane. Mu gihe yarapfunzwe yaragendewe n'umushikiranganje w'ubutungane Gérald Darmanin. Ivyo vyatumye abashingwamanza 30 bo mu Bufaransa bitwarira Darmanin berekana ko bitajana n'akazi kiwe kuko Sarkozy yahora akorana nawe kandi akaba ari umugenzi wiwe. Avugira muri sentare biciye ku buryo bwa video, Sarkozy yavuze ko umwanya yamaze apfunzwe ari ukwa wenyene. Umushikiriza manza Damien Brunet yatanze inama ko yuko ubusabe bwa Sarkozy bwo kurekugwa imbere y'igihe bwemegwa, ariko ko yahoze ari umukuru w'igihugu atemererwa kuvugana n'ayandi masura muri iyo dosiye yiswe ya Libya. Sarkozy yama yemeza ko atacaha yakoze. Yabwiye ubutungane ko atigeze niyumvira ico ciyumviro cibisazi cyo gusaba amafaranga Gaddafi, kandi yongera ko atanarimwe azokwigera yemera ico atakoze. Yashimye kandi abakozi bibohero bamufashije kugira ubuzima bwo mwibohero ashobore kubwihanganira, akavuga ko berekanye ubuntu budasanzwe. Umugore wiwe umuririmbyi akaba n'umunyamideli Karina Bruni Sarkozy hamwe n'abahungu biwe babiri bari mu butungane kumushigikira. Uyu Sarkozy niwe mukuru w'igihugu wa mbere w'Ubufaransa yapfunzwe kuva igihe ca Philippe Pétain. Yigeze gupfungwa yagezwe icaha co guhemukira igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1945. Kuva yinjijwe ibohero yarapfungiwe mu cumba ukwa wenyene, hakaba hari abamucungera babiri. Yarafise akazu ka sugumwe, imeza y'ibiro, ishiga ry'umuyaga nkuba ryo guteka ko na televiziyo ntoya. Ivyo byose akaba yabiriha amayero 12 ku kwezi. Akaba kandi yarafise aga firigo gatoyi. Yarafise kandi uburenganzira ku makuru yo hanze no kuramutswa nabo mu muryango no gutunga telefone. Ari mu vy'ukuri ngo yarapfungiwe ukwa wenyene. Yarafise isaha imwe yo kwinonora imitsi ari wenyene mu kigo c'iryo bohero. Sarkozy yarongoye igihugu c'Ubufaransa hagati y'umwaka w'ibihumbi 2007 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2012. Inyuma yahavire ku butegetsi rero akurikiranwa n'ivyaha bitandukanye, kandi mu mezi menshi yategerezwa kwambara umuringa ku jisho ry'ikirenge kerekanaho aba ari buri gihe inyuma yo kwagirwa n'icaha co gushaka guhigiturire umucamanza kugira ngo amuhe amakuru y'ibanga yerekeye urundi rubanza rwiwe rwari gucibwa. Ngivyo rero ibiriko biravugwa irya nino kw'isi ndetse no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni vyinshi tuza kugaruka ko mu makuru yacu ari imbere, gusa kandi ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo utoshicikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Nibindi vyinshi turiko turabategurira mu mwanya uri imbere, turaza kubibageza ko cyane kubivugwa mu gisata ca politike hagati y'akazi na muntu, ubutungane n'ibindi vyinshi bitandukanye. Turaza kandi kugaruka ku rubanza
rwabayeho mu mateka y'u Burundi. Urubanza rwaciriwe abantu benshi batandukanye harimo abamenyesha makuru, abaranira agateka kazina muntu, abo mu rwego rw'umutekano no kwivuna abansi ndetse n'abandi batandukanye bari mu mugambwe CNDD-FDD baciriwe badahari bikabaviramo kunyagwa amatungo yabo. Numpuza TV rero Imana ibahezagire.